Amahoro amahoro mwese abakunzi b'ubutumwa bwiza kuri bose. Tubifurije amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana ngo bare namwe aho muri. Uyu munsi twifuje kuvugana kuri teme ivuga ngo kugumya ukwizera mu mibabaro. Isi yuzuye ibibazo byinshi. Ku isi yose hari ingorane nyinshi. Hari intambara, hari impuha z'intambara, hari amakrize ekonomike, hari ibiza, hari amapandemi. Turi mu gihe kigoye ku isi yose. Mbega uwizera yobaho gute? Mbega uwizera yokomera gute? Mbega uwizera Kristo Yesu muri kino gihe yovyifatamwo gute? Mbega umuntu ari muri ivyo bibazo, ari no muri iyo mibabaro myinshi, uyu munsi yokwifata gute? Canke yokwiga iki muri bino bihe turiko turacamwo? Mbega yorekura ukwizera? Mbega yobivamwo akabaho nk'uko abandi bose babayeho? Mbega yokwicishiriza hiwe akicira inzira? Reka rero twifashishe amajambo y'Imana kugira ngo turabe abatwitangiye imbere ibihe vyabaciyeko n'ukuntu bavyifashemwo. Turaza gufata ikintu ca mbere nashaka ko mvuga. Imana itwigisha mu mibabaro. Ikintu ca mbere nkeneye kuvuga ni gucishwa bugufi. Turaza gusoma mu gusubira mu vyagezwe igice c'8 kuva ku murongo wa 2 gushika ku murongo wa 5. Ngo kandi muze mwibuke urugendo rwose rwo mu bugaragwa Uhoraho Imana yanyu yabarongoyemwo iyi myaka uko ari 40. Imana iko irabwira Abisirayeli, irabasigurira igituma yabacishije mu bugaragwa imbere yuko binjira igihugu c'isezerano. Iko irabasigura rero babwira ngo kwari kugira ngo abacishe bugufi, abagerageze, amenye ibiri mu mitima yanyu, ngo yuko muzokwitondera ivyageze vyiwe canke mutazovyitondera. Murongo wa 3, nuko yabacishije bugufi, yemera ko musonza, araheza abagaburira manu mutari muzi, n'abasogokuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo abamenyeshe yuko umuntu adatungwa n'ivyo kurya gusa, ariko atungwa n'amajambo yose ava mu kanwa k'Uhoraho. Bantu b'Imana, ubugaragwa ni passage oblige ku muntu wese akeneye kubona ubwiza bw'Imana. Mwibuke ko na Yesu ubwo bugaragwa yarabuciyemwo kandi ageragezwa nk'uko Abisirayeli bageragejwe. Abisirayeli barageragejwe bo baraneshwa, kuko ngo abavuye muri Egiputa bose bapfiriye mu bugaragwa, kuko batigeze bareka ngo Imana ihindura ivyiyumviro vyabo, ibigishe iki kintu yariko iravuga mu gusubira mu vyagezwe. Ariko mwibuke ko Yesu we yaraje hama aranesha. Mwibuke yuko aya majambo Yesu ariyo yasubije Satani ariko aramugerageza mu bugaragwa. Umuntu ngo ntatungwa n'umutsima gusa, ariko atungwa n'amajambo yose ava mu kanwa k'Uhoraho. Ni igiki Imana yashaka kwigisha Abisirayeli mu bugaragwa? Ko umuntu adatungwa n'ibitunguru baguma bavuga byo muri Egiputa iyo bavuye na concombre, ahubwo umuntu atungwa n'amajambo ava mu kanwa k'Uhoraho. Bantu b'Imana, co kimwe natwe mu bihe turiko turacamwo, mu bibazo turiko turacamwo, mu mibabaro myinshi turiko turacamwo, ni gake twibuka yuko Imana ikeneye kutwigisha yuko tudatungwa n'umutsima, tudatungwa na la provision ya buri munsi yo muri nosi, ariko dutungwa n'amajambo yose ava mu kanwa k'Uhoraho. Imana ubwayo, Kristo ubwiwe niwe provision yacu. Mwibuke yuko muri Yohana 6 igice ca 6 kuva ku murongo wa 30 gushika ku 35, Yesu ariko arasigura rero iya manu Abisirayeli babona mu bugaragwa. Iyo manu ico yasigura, Yohana 6:30 na 35, ngo nuko baramubaza bati, none ukora ikimenyetso ki ngo tukirabe tukwizere? Ukora ikimeze gite? Basokuruza bacu barira manu mu bugaragwa, kuko vyanditswe ngo yabahaye umutsima wo kurya uvuye mw'ijuru. Yesu arababwira ati, nukuri ndababwire, si Mose yabahaye umutsima uvuye mw'ijuru, Data niwe abaha umutsima uvuye mw'ijuru. ngo kuko umutsima w'Imana ari umanuka uva mw'ijuru ugaha
abari mu isi ubugingo. Yesu arahejeje gusubira mu Vyagezwe igice 8 umurongo wa 2. Manu icarico? Manu ni Kristo Yesu yavuye mu ijuru kugira ngo ahe ubugingo abari mu isi. Arabandanya avuga ngo kuko umutsima w'Imana ari umanuka kuva mu ijuru ugaha ubugingo abari mu isi. 34 baramubwira bati mugenzi nanaryo uzuhora uduha uwo mutsima. Gushika uno musi Abisirayeli ibibazo bari bafise natwe nivyo dufise. Bo bari bifitiye ibibazo vy'umutsima, bo bari bifitiye ibibazo vya provision. Abakristo benshi igice kinini c'abakirisu bari mw'ishengero ntibakurikira Imana kubwa Yesu Kristo ariwe mutsima muzima, ariwe manu y'ukuri. Bakurikira Imana kubwa provision, kubwa materiel, kubw'ibintu bigaragara, kuvy'ibintu Imana ibaha mu byo bifadika. Nico gituma twama tuvuga tuti kuki hari abakirisu benshi, ibice binini by'abakirisu ariko vy'ukuri ubuzima bw'igikristo bukaba bukenya. Ni kubera ko abantu benshi mu gukurikira Imana ntibakurikira Imana kubw'iki, ntibakurikira Imana bifatanye n'igikorwa Yesu yakoze, ntibakurikira Imana barondera wa mutsima w'ubugingo ari wo Yesu Kristo wamanutse kugira ngo uhe abari mu isi bose ubugingo. Ahubwo kenshi twihutira gusenga Imana, tukiruka inyuma y'Imana, tukisonzesha tugasenga, ariko turondera ibintu, turondera la provision. Nico kibazo dufise kininiya uyu musi mu bihugu vyacu, na cane cane muri Afrika hakunda kubura ibintu, hakunda kubura la provision. Abantu benshi barasenga ariko ugasanga ntibari kubasenga na wa mutima wo kurondera Yesu Kristo. Muntu w'Imana kuradukurikira, wowe uri mu bibazo, wowe uri mu mibabaro utandukanye, ndagomba kugira ngo ukure amaso ku vy'Imana ishobora kugukorera, kuko ishobora no kutabikora, ariko ushira amaso kuri Kristo Yesu. Imana iducishije mu bibazo, iducishije mu mibabaro, iyo yemeye yuko vya bibazo bidushikako, si kugira ngo tumwe twiteze la provision, si kugira ngo tumwe twiteze yuko vya bibazo biza gukemuka, ahubwo ikeneye kugurura amaso yacu ngo tumenye umwami wacu Yesu Kristo. Kuko sinzi ko murabona yuko uyu mwana w'umuntu abaye mu kudibama yibagira Imana. Abisirayeli igihe cyose Imana yabagirira neza mu buryo bugaragara, baca baja gusenga ibigirwamana bakigira mu birori. So kimwe n'abakristo buno musi batanguye gusenga bababaye, bari mu bibazo, Imana ikabagirira neza, Imana ibaha ubuzi, Imana ibaha ingo, Imana ibaha abana, Imana ibaha ama responsabilité, ibaha ama promotion, ibaha ama poste akomeye, Imana ibagirira neza. Uyu musi abo bantu ntibacibuka Imana, uyu musi abo bantu ntibacibuka yuko Yesu ari umwami mu buzima bwabo, kuko uyu musi barafise amahera, barashobora kwigaburira, barashobora kugura ibyo bashaka byose. Ariko mwibuke yuko Yesu niwe mutsima wavuye mu ijuru utanga ubugingo. Ibyo dufise byose ntibishobora kuduha ubugingo bantu b'Imana. Rero ico Imana yashaka kwigisha Abisirayeli ni naco uyu munsi ishaka kutwigisha. Ngomba kuvuga gatonya ku bugaragwa, kuko iyi faze y'ubuzima natwe turayicamwo. Nyamba Yesu nawe yarayiciyemwo, natwe turabicamwo. Nyamba Abisirayeli barabiciyemwo, natwe turabicamwo. Ubugaragwa n'ahantu Imana itwigisha yuko umuntu adatungwa n'umutsima gusa, ahubwo umuntu atungwa n'amajambo yose ava mu kanwa k'Uhoraho. Mu bugaragwa n'ahantu Imana itwigisha kudepanda nayo, apana kudepanda n'ibintu canke n'abantu. Yesu aributsa abantu muri Luka 12:15 arababwira ngo, kandi arababarira ati murumva mwirinde ukwifuza kose. Yariko yishura abantu bariko baza kumubwira ngo bagaburire amatongo, kuko uyu munsi dufise ibibazo by'amatongo, dufise ibibazo, abantu barica no munsi bavukana kubera amatongo, kubera ubutaka, kubera ibintu bitandukanye. Hamese arababaza ngo ninde yangize umucamanza wanyu w'ibintu vyanyu ngo ndabagaburira ibintu vyanyu. Aca avuga rero ijambo avuga ngo mwirinde ukwifuza kose, ngo kuko ubugingo bw'umuntu butava mu bihinda vy'ibintu atunze. Umuntu ntatungwa n'ibihinda vy'ibintu atunze. Iki ni kibazo na kaga uyu munsi ku bana b'Imana no ku bantu en general, kwiyumvira yuko ubuzima buva mu vy'umuntu
atunze, mu bihinda by'umuntu atunze. Bantu b'Imana, twibuke y'ubwo nubwo tuba turaba miliyarderi, ubugingo buva kuri Yesu gusa. Ubugingo buhoraho buva kuri Kristo Yesu gusa. Nico gituma umaze kubitahura, naho uzosenga Imana nayo ikakugurura imiryango, ikaguha amahera, ikaguha ubutunzi, ikaguha ibintu, kubera ko kuva mbere na mbere wamenye yuko Yesu arengeye ibintu, arengeye abantu, ntibizotuma umuvako, bizotuma wamumwumiye ko, kuko uzi neza yuko kuronka ibintu siko kuronka ubuntu. Kuronka ibintu siko kuronka ubugingo buhoraho, bantu b'Imana. Kandi kuronka abantu siko kuronka Imana. Ushobora kuba ufise abantu butagira Imana, ariko Imana iyo uyifise uba uri majorite. Haleluya. Rero ndagomba gukomeza abantu bariko baradukurikira. Ubugaragwa ni ikibanza Imana ikoresha mu kuducisha bugufi, mu kwica ubwibone buri muri twebwe. Ushobora kuri muri iyo faze, ihangane, tekana, guma hamwe. Imana ishaka kukwigisha guca bugufi, kugira ngo iforge karaktere yacu, kugira ngo icarure kameremere kacu, iduhe karaktere by'ukuri y'umwana w'Imana, y'umuntu w'Imana ashitse. Akantu gakunda kuntangaza nuko abantu bose bashaka gushika mu gihugu c'isezerano, ariko abantu bose ntibakeneye guca mu bugaragwa. Ubugaragwa ni passage obligé kugira ushike mu gihugu c'isezerano, ariko kandi ntibisigura ko uciye mu bugaragwa uzoshika mu gihugu c'isezerano, kuko mwibuke ko Abisirayeli bose baciye mu bugaragwa, bavuye muri Egiputa bagaca mu bugaragwa, bose bapfiriye mu bugaragwa. Na Mose ubwiwe ntiyashitse mu gihugu c'amasezerano. Kubera iki? Kuko bagumanye vya vyiyumviro nyene, kuko bagumanye vya vyiyumviro vyo muri Egiputa. Abantu bashitse mu gihugu c'isezerano n'abana bavukiye mu bugaragwa, ariko Imana yabahaye ivyiyumviro bishasha. Generation ya Yoshua na Kalebu. Bantu b'Imana, ico Imana ikeneye gukora mu buzima bwacu biciye muri Kristo Yesu uyu munsi, ntikizoshobora kubaho tutemeye kubanza gucishwa bugufi no kwemera yuko amakaraktere yacu aba forge. Hari ibintu vyinshi tuzorinda dupfa tudashitse ko tutabayemwo, kubera ko twankiye Imana kwihindura karaktere zacu. Abantu bakeneye ko Imana ihindura situation zabo imbere y'uko ihindura imitima yabo. Abantu bakeneye ko Imana ihindura situation financière zabo, bakeneye ko Imana ihindura ubutunzi buri mu mifuko yabo, ariko ntibakeneye kwibanza gutunganya ubutunzi buri mu mitima yabo. Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Iyo dusenga, iyo twinginga, bantu b'Imana, imitwaro dufise, ni kangahe twibuka gusenga cane cane ivyubaka imitima yacu, apana ivyubaka imifuko yacu n'amakonte yacu. Nakaga gakomeye cyane. Rero nico gituma Imana yama misi yose yemera yuko tuguma mu bugaragwa, as long as tutaratahura ici tugombako. Abantu benshi bakeneye kubaho ubuzima bufise intumbero, ariko kandi bakeneye kubibamwo batababaye. Murabona hari amajambo amaze igihe asirikira ku marezo sociaux ngo ndakwifurije kubaho utababaye. Bantu b'Imana, umuntu akwifuriza kubaho utababaye ni umuntu adakeneye gushika mu gihugu c'amasezerano. Kuko bantu b'Imana, ntushobora kuzoshikira igihugu c'isezerano, ntushobora kuzoshika kuri accomplissement y'umuhamagaro w'ubuzima bwawe hano kw'isi udaciye mu mibabaro. Ntibishoboka. Reka turabe gatonya rero ica kabiri kandi gikomeye cyane c'inkoramutima, ikintu twita kwihangana. Mugabo mu gifaransa no cita la persévérance, ni nurugezo ruri hejuru gatonya yo kwihangana. La persévérance ni kimwe mu camwa camwe mu w'Imana. Kwihangana kiri mu vyamwa, mu camwa co camwe mu yera umuntu ataronka kuko yasenze, ahubwo umuntu aronka kuko yaciye mu mibabaro. Nukuvuga yuko umuntu yakwifurije rero kubaho utababaye, aba kwifurije kutaronka
kwihangana. Atakwifurije kwihangana ntaba kwifurije kuzoshika ku masezerano. Tuguma tubirabe gatonya. Imbere yuko tuhasoma ndagomba ko dusoma Filipi igice ca mbere umurongo wa 29 ngo kuko ico mwagabiwe ku bwa Kristo atari ukumwizera gusa, ariko mwagabiwe no kubabazwa kubwiwe. Yewe wowe muntu ukeneye gukurikira Kristo, bashobora kuba barakubwiye ngo muri Yesu vyose ni okay, muri Yesu vyose bizogenda neza. Muntu w'Imana, siko bimeze. Muri Yesu, ukeneye gukurikira Yesu wese abwiza kwikorera umusaraba wiwe. Umusaraba rero si ikintu kiryoshe, umusaraba si ikintu kinezereza imitima yacu. Umusaraba n'ahantu dupfa, umusaraba n'ahantu tuba crucifié, umusaraba ni imibabaro. Nico gituma rero abantu benshi baguma mu ishengero kubw'imitsima gusa, kubwa provision n'ivy'Imana ishaka, n'ivyo bagomba yuko Imana ibaha, ariko benshi batagera kuri rwa rugezo rwo gukurikira Kristo ngo bemere bapfe, bemere bababare, kuko benshi bakeneye kubaho batababaye. Niritandukaniro rero ryuko Yesu yariyeretse bose, ubwiza bwa Kristo bwariyeretse abantu bose, ariko abantu vy'ukuri bakeneye gukurikira Kristo tubabona ari abantu bakenya. Tubona inzira ya Kristo ari inzira ntonya. Kubera iki? Kubera ko irimwo imibabaro myinshi. Ariko bantu b'Imana kandi abahumuriza, turababazwa muri uno mubiri, ariko Imana yatugabiye umunezero utagira akagero. Imana yatugabiye amahoro muri Kristo Yesu atagira uko yovugwa ngo aruta uko yomenywa n'umuntu wese. Nico gituma rero ndabifurije yuko twofata urwo rugendo, tukemera kubabazwa ku bwa Kristo, tukemera kubara muri buno bugingo, kuko birimwo umunezero, birimwo n'amahoro vyo mu mutima. Yakobo igice ca mbere umurongo wa 2. Mwiyumvire yuko ari ivyo kunezererwa rwose bene data, nimwagwa mu bibagerageza bitari bimwe, mumenye yuko ibigeza ukwizera kwanyu bitera ukwihangana. Ariko kwihangana gukwiye guhingura igikorwa cako ngo mubone gutungana rwose, muhinguwe, mudahagije na kimwe. La maturité, kimwe mu bintu bigaragaza la maturité canke gukura k'umuntu ni kwihangana. Bantu b'Imana, kwihangana ntikuva mu gusenga, kwihangana kuva mu mibabaro myinshi, mu kugeragezwa kenshi, mu kugezwa kenshi, mu ma épreuve menshi, umuntu akanesha, umuntu akihangana, umuntu akarindira, hama mu nyuma agasanga habonetse muri we icamwa co kwihangana. Sinzi ko murabona uyu muntu iyo yaciye mu bibazo vyinshi, yaciye mu mageragezwa menshi, hanyuma y'igihe ugahura nawe ugasanga n'umuntu ari complètement différent, ugasanga n'umuntu atandukanye na wa undi wigize kumenya, n'umuntu ari concentré, n'umuntu ari mature, akuze. Kubera iki twuzuranya abantu bari immature? Kubera iki twuzuranye n'abakretien badakura? Kubera ko badashaka guca muri urwo rugendo rwo kubabazwa ku bwa Kristo, rwo kwemera ayo ma épreuve. Bantu b'Imana, nta shortcut ibaho muri Kristo Yesu. Ubwirizwa kwemera kubabazwa, ubwirizwa kwemera iyo mibabaro, hamukana yinezerererwa nkuko Yakobo duhanuye ngo mwiyumvire yuko ari byo kunezererwa. Ntimwumve yuko ari ibintu vy'akabonge, ntimwumve yuko ari ibintu. Kenshi dukunda gusenga abakristo ngo Mana dukurireho bino bintu, Mana dukurireho bino bigeragezo, Mana dukurireho ano ma épreuve. Ariko nitwabona aya majambo turaza gutahura ko dukwiye guhindura isengesho, ahubwo tubiye gusenga tuti Mana nyigisha ico ngomba ko muri bino bihe, nyigisha Mana ico ugomba ko ndonka muri jewe, muri bino bihe vy'ukubura, muri bino bihe vy'imibazo, muri bino bihe vy'imibabaro. Nigiki ukeneye kunyigisha, nigiki ukeneye ko ngira muri jewe ibwina mu mutima wanje. Abaroma igice ca 5 umurongo wa 3 ngo kandi sivyo vyonyene,
ariko kandi tunezeregwe n'amarushwa yacu bantu b'Imana. Uwizeye Yesu Kristo, uwufise ivyizigiro muri Kristo Yesu wese anezerererwa amarushwa yiwe. Ngo kubera iki? Ngo kuko tuzi yuko amarushwa atera kwihangana. Ngo kandi kwihangana kugatera kudatsindwa no kugeragezwa. Kubera iki dutsindwa no kugeragezwa? Ni kubera ko tutize kwihangana. Kubera iki tutiga kwihangana? Ni kubera ko tudashaka kubabara. Reka ndabaha akarorero gasanzwe. Kubera iki umuntu asambana? Kubera ko ataba yihanganiye ubushakanyi buriko buramugerageza mu mubiri wiwe. Uwo munezero kameremere ikwereka yuko uza kuronka ni wasambana, iyo vyanse kuwihanganira ucugira iki? Ucugwa mu busambanyi. Kubera iki abantu bagwa mu kwiba? Ni kubera ko vyabananiye kwihanganira kubunga n'ivyo bafise, bakumva yuko bashaka gutunga gihutihuti, bagaca bagira iki? Bagaca biba. Kubera iki abantu basanga batukanye? Kubera ko vyanse yuko bihanganira agasuzuguro. Yesu baramusuzuguye kandi abiwe yaramenye vyose, ariko ntiyasubiza ijambo na rimwe. Bantu b'Imana, ivyo bibazo vyose dufise vy'amakaraktere, ivyo bibazo vyose dufise vya kameremere, umuntu amaze gutunganywa mu buryo bwo kubabaza, umuntu amaze kwimenyereza kutanezereza umubiri wiwe, uwo muntu wenyene niwe ashobora kubinesha. Ivyo biradushikira abantu b'Imana. Kwihangana muri aya mabarabara yacu muri Afrika biroroshe yuko umenya ukwihangana kwawe kugeze iyo uri kuratwara imodoka muri aya mabarabara yacu y'Abanyafrika batagira les bonnes manières zo guhana inzira. Ako n'akarorero kari simple, kari banal ko mu buzima bwacu bwa misi yose. Biroroshe kumenya aho ugeza kwihangana, kuko ntushobora gutwara iminota 30 atamuntu aragukupa priority. Uhora uvyifatamwo gute? Uhora ubigenza gute? Mu mutima uhora wumva gute? Akanwa kawe garagasora amajambo ameze gute? N'akarorero gato mpeje gutanga. Mu rugo ama challenge y'umugabo n'ay'umugore, mbega uhora uvyitwaramwo gute? Abana muhora muvyitwaramwo gute? Aba jeune bivanye n'amapulsion akomeye yama ariko aragwana mu mibiri yanyu, mbega muvyifatamwo gute? Bantu b'Imana, kwiga kubabazwa nivyo biduha kwihangana. Uko kwihangana niko gutuma tunesha mu mageragezwa. Urakeneye kubaho ubuzima bwo gutsinda buri munsi. Amageragezwa azoza, ariko ikintu kiduha gukomera no gushikama no kunesha nuko twiga kugira iki? Kwimenyereza kubabazwa mu mibiri yacu, kutemerera imibiri yacu gukora ivyo yifuza. Haleluya. Kudatsindwa no kugeragezwa kugatera kwizigira ibitaraba. Kunesha, gutsinda mu mageragezwa nivyo biduha ivyizigiro. Umurongo wa 5, uko kwiziga ntigutetereza kuko urukundo rw'Imana rwasutswe hose mu mitima yacu na mpwemu yera twahawe. Bantu b'Imana, ukwihangana niko kudushitsa ku masezerano y'Imana. Muranumva abakristo bavuga amasezerano y'Imana, bahamagara Imana babiyitsa amasezerano y'Imana. Bantu b'Imana, amasezerano y'Imana muri Kristo Yesu ni ego na amen. Imana ntiyigeze yibagira amasezerano yayo, ahubwo ni twebwe dufise ikibazo kuko tudashaka kw'Imana itwekipa no kwihangana na la perseverance kugira ngo tuzoshobore kubona ibyo twasezeranijwe. Abisirayeli ntibigeze babishikako, apana kuko Imana atari umwizigirwa, ahubwo ni kubera ko Abisirayeli baneshejwe n'ivyo Yesu yashoboye. Yesu yaciye mu bugaragu, yaranesheje ibyifuzo by'umubiri, yaranesheje ibyifuzo by'umutsima, yaranesheje ibyifuzo by'icubahiro, yaranesheje ibintu vyose umugwanizi akunda kutugeragereza, kutugerageresesha twese, ariko Yesu yarabinesheje. Petero wa mbere igice ca 5 umurongo w'8, mwirinde biboreza mwame mugavi, umurezi wanyu ari wo mugwanizi agendagenda nk'intambwe yivuga arondera uwo arotsa. Mumugwanye mufise ukwizera gushikamye, muzi yuko imibabaro ihwanye n'iyanyu ishitswa kuri bene data bari mw'isi, kandi Imana igira ubuntu bwose
yabahamagariye ubwiza bwayo budashira muri Kristo Yesu. Nimwaheza kubabazwa akanya gato, izobahingura rwose ubwayo, izobaremesha, ibahe inkomezi. Ngira isezerano Imana yaduha yuko tumaze kubabazwa akanya gato, tubwirizwa kubabazwa akanya gato, ariko tumaze kubabazwa abantu b'Imana, hari isezerano ry'uko izoturemesha, iduhe inkomezi, ububasha ube ubwayo ibihe bitazoshira. Reka mereze kuri iri jambo Petero wa mbere igice ca 4 umurongo wa mbere gushika ku wa 3, ngo nuko kuko Kristo yababarijwe mu mubiri, mwitwaze nk'ibigwanisha bene uyo mutima, ngo kuko uwabarijwe mu mubiri aba amaze kureka icaha, kugira ngo amare iminsi asigaye akiri mu mubiri atagikorera ivyifuzo vy'abantu, ariko akora ivy'Imana igomba. Aba people pleaser n'abantu badakeneye kubabazwa. Umutima wari muri Kristo Yesu wo kubabazwa mu mubiri niwo tubwirizwa kugira ngo bitubere nk'ikigwanishwa co kunesha ibigeragezwa vyose biva ku mugwanizi. Kubera iki abakristo bama baneshwa? Ni kubera ko batagira ukwihangana muri bo. Kubera iki batagira ukwihangana muri bo? Kuko badakeneye kubabazwa. Bantu b'Imana, umuntu afise umutima wo kubabazwa, wa mutima uri muri Kristo Yesu, niwo utuma tunesha muri bino bigeragezo no kubabazwa. Isengesho rero twosenga riri muri Psalm 16:8, Izaburi 16 umurongo 8. Nashize Uhoraho imbere yanje iminsi yose, kuko ari buryo bwanje sinzonyeganyezwa. Iri niryo sengesho nifuza kusenga hamwe nanje turiko turarangiza kino gice ca mbere. Uhoraho aba ari wabe imbere yawe iminsi yose, kuko ari buryo bwanje sinzonyeganyezwa. Abaheburayo igice ca 12 umurongo wa 2. Nuko natwe ko dukikijwe n'igipfungu c'ivyabona kingana gityo, twiyambura ibituremera vyose n'icaha gikunda ko twizingira ko vuba, dusiganirwe ivyo twashizwe imbere twihanganye, dutumbereye Yesu wenyene. Niwe nyanduruko yo kwizera, kandi niwe yagusozereye uwo kubw'umunezero yashizwe imbere, yihanganiye umusaraba, ntiyagira ikindi isoni zawo, avyagira iburyo bw'intebe y'Imana. Yesu icatumye anesha, icatumye Yesu ashikana mission yiwe, nuko ngo yagize iki? Ngo kubw'umunezero yashizwe imbere, yihanganiye umusaraba, umunezero w'Imana mu buzima bwacu, ubwiza bw'Imana mu buzima bwacu, biduhe kwihanganira umusaraba, biduhe kwihanganira ibitugerageza vyose mu buzima bwacu. Imana ibahezagire, Imana ibagirire neza, naho ubutaha mu gice ca 2 Imana ibakomeze mu mwami wacu Yesu Kristo. Amen.